Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice vy'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero uturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Nshuti nawe mugenzi, mukunzi washimye kubana natwe muri kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya, usanzwe utegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Ndakuramukije ubuntu n'amahoro vy'umwami wacu Yesu Kristo bibane nawe. Uri kumwe na Pastor Samuel Nsabimbona, sanzwe ndagushikiriza zino nyigisho. Ndakwibutse yuko mu vyigwa vyacu bibiri biheruka twarabiye hamwe icagezwe cihutirwa c'umwami Ahasuwerusi cafuta icambere yari yashize ku gikumu ngo zina muyuda wese ari mu bwami bwiwe yicwe. Ikopi z'iri kete rero rifuta irya mbere ryari rikwiye gukwiragizwa mu bwami bwiwe bwose mu buryo bwihuta, kuko igihe c'uguhona kw'abayuda cari cegereje. Twarabonye rero ingene Esteri na Moridekayi basabiye ubwoko bwabo. Naho Hamani yaramaze gupfa, abayuda bari bagifise ubwoba bwo kwicwa. Icagezwe co kubahonya cari kikiriho, kandi umenye ko icagezwe c'Abamedi n'Abaperesi kitashobora guhinduka. Iyo rero yari ingorane kandi yari ikwiye gutorerwa inyishu. None iyo nyishu yoba yabaye iyihe? Dutanguriye inyuma gatoya mu cigwa caheze, twasomye mu gitabu ca Esteri mu gihimba c'8 ahavuga ngo, hanyuma Esteri yongera kuvugira imbere y'umwami, yikubita imbere y'ibirenge vyiwe, amwinginga arira inama mbi yiyumviriwe na Hamani umwagagi n'imigambi yiwe yari yateguye kugirira Abayuda. Naho Esteri yaririra umwami ngo amufashe n'ukuboko kwiwe gukuraho icagezwe co kugeseza Abayuda, twibuke ko icagezwe c'Abamedi n'Abaperesi kidomwe ko igikumu c'umwami kitashobora guhinduka. Ic'umwami Ahasuwerusi yakoze rero, yemereye Abayuda kwigwanira. Reka twumve uko vyagenze dusomye mu gitabu ca Esteri igihimba c'8 umurongo wa 5 haravuga ngo, mwami niwavyemera kandi namba ngize amahirwe imbere yawe ukabona ko ari bibereye, kandi nanje nkaguhimbara, ho kwandika makete yo gukura ivya ya nama mbi Hamani mwene Hamedata umwagagi yanditse yo guhonya Abayuda bari mu bihugu vyawe vyose mwami. Mu gitabu ca Esteri mu gihimba c'8 umurongo w'8 naho turahabona ic'umwami Ahasuwerusi yishuye Esteri. Uwo murongo w'8 uravuga ngo, nuko namwe nimwandikire Abayuda uko mugomba, mubandikire mu izina ryanje, mu bidome kw'ikimenyetso co ku mpeta yanje, kuko icanditswe cose mu izina ry'umwami kikadomwa kw'ikimenyetso co ku mpeta yiwe, ata muntu ashobora kugihindura. Ni koko itegeko ryo guhonya Abayuda ntiryakuweho canke ngo rihinduke, ariko rero twarabonye ko Moridekayi yaciye yihuta gukora ivy'umwami yari ababwiye, aca yandika irindi tegeko rikwiragizwa hose nk'irya mbere. Iryo tegeko rishasha ryavuga ingene Abayuda bakwiye kwikingira ngo barokore ubugingo bwabo. Naryo nyene twarabonye ko ryatewe kw'igikumu n'umwami. Ububasha bw'umwami n'abasoda biwe mbere n'abaganwa biwe bwari ku ruhande rw'Abayuda. Igihe rero iri tegeko rishasha ryashika ku Bayuda, twarabonye ko bagize umunezero udasanzwe mu mitima yabo. Rero icagezwe kigira kabiri c'umwami cakwiragiye hose nk'uko tubisoma mu gitabu ca Esteri mu gihimba c'8 umurongo wa 13 n'uwa 14 havuga ngo, amakopi y'iryo kete bayakwiza mu mahanga yose, ngo iryo tegeko ryamamazwe mu bihugu vyose, kugira ngo uwo munsi uzosanga Abayuda biteguye kwivuna abansi. Ico gihe ico cagezwe candikwa hari hakenewe ukwihuta kugira ngo gishikire bene co hakiri kare, ibara ritaratangura kugwa. N'uwu munsi nshuti yanje urakwiye kwihutira kwemera Yesu Kristo ngo akubere umwami n'umukiza umwanya ukiriho, kuko uri mu gihe ca nyuma.
kandi naho Yesu Kristo yoba atagarutse urupfu rwogo rurashobora kugutwara. Iyo niyo nkuru nziza rero yari ikwiye kuvugwa uwo munsi, yuko uwemeye Kristo Yesu aronka ubugingo budashira. Nk'uko rero ikopi ry'ikete ry'umwami Ahasuwerusi ryavuga iby'agakiza ku Bayuda hasigaye igihe gito ngo bicwe, niko nawe mu Kristo uwo munsi ufise igikorwa wahawe na Kristo cyo gushikiriza inkuru nziza ya Kristo Yesu ataragaruka. Kuko hariho icyagezwe Imana yatanze, nacyo kikaba kivuga ngo umuntu akora icaha niwe azopfa, nk'uko twabibonye mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Ezekiyeli igihimba ca 18 umurongo wa 4. Ico rero ni cagezwe ku bantu bose, nk'uko twabibonye Pawulo yarabisobanuye mu ikete yandikiye Abaroma mu gihimba ca 3 umurongo wa 23, aho yavuze ati bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Mu gitabo c'umuhanuzi Yesaya naho mu gihimba ca 64 umurongo wa 6 twarabonye ko hatubwira ngo kuko twese twahindutse nk'ibihumane, kandi ukugororoka kwacu kose kumeze nk'impuzu yanduye. Twese dukabiranye nk'ikibabi, kandi ibigabitanyo byacu bituzungagiza nk'umuyaga. Turi mu gihe ca nyuma, mu gihe isi n'ibyifuzo byayo biri hafi kurandurwa. Inzamba yohava ivuga n'uwo munsi. Mugenzi wanje rero uri kuranyumviriza, namba utarahitamo kwakira Yesu mu bugingo bwawe, menya ko igihe cyo gukirizwa ko kikiriho, ariko kiriko kirarengana. Eregejo sahawe, ubu ni wo munsi wo gukirizwako. Niwemere Kristo Yesu mu bugingo bwawe, nawe aca guharira ibyaha byawe, uheze uronke ubugingo budashira. Wewe nawe umaze gukizwa, icyo ukwiye gukora ni ukwihutira kubwira abandi iby'agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu, kuko igihe kiriko kirashira. Niwihute uburira bariko barahona. Reka ubu naho twumve ibyakurikiye icagezwe cyo gukiza Abayuda kimaze gukwira hose, nk'uko twabibonye mu cigwa cacu giheruka. Dusome mu gitabo ca Esiteri igihimba c'8 umurongo wa 15, haravuga ngo maze Moridekayi arasohoka ava imbere y'umwami yambaye imyambaro y'ubwami y'ubururu yera, igitsibo kinini c'inzahabu n'umutamana wera kandi utukura w'igiciro kinini. Nuko abo ku mugwa Ishushani basemerera banezerewe. Moridekayi yambaye impuzu nziza itukura abami bambara, itandukanye n'igunira yari yambaye mu gihe yumva ko Abayuda bagiye guhona. Ashitse ku mugwa mukuru Ishushani, abaho bose buzuye umunezero kubw'icagezwe gishasha umwami yarashinze. Aha rero turahabona ubudasa buri muri ibi byagezwe bibiri. Icagezwe ca mbere casabwe na Hamani umwami akagishirako igikumu, cazanye umubabaro, ariko icagezwe ca kabiri naco umwami yateye ku gikumu kikaba cari casabwe na Esiteri na Moridekayi, cabwira Abayuda kwigwanira, kikaba cazanye umunezero. Erega nshuti yanje, agakiza kazana umunezero mu bugingo bw'ukakiriye. Ushobora kuja mu biteramo canke mu kabare ukanywa, ukarya mbere ukanezerwa, ariko rero iyo bukeye usanga umunezero wawe wagiye. Ibuka bamwe bazinduka mu gitondo bavuga ngo zaraye zinyishe, ariko igihe uje kuri Kristo Yesu uronka umunezero nyawo, umunezero udashira. Dusome mu gitabo ca Esiteri mu gihimba c'8 umurongo wa 16 naho ngo Abayuda nabo gica kireyuka, baranezerwa, barahimbagwa, bagira icubahiro. Wibuke ko umunezero udashira umuntu ashobora kuronka uzanwa n'agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu. Yesu niwe munezero w'isi. Ikintu gikiza umunyabyaha ni ukwakira Kristo. Imana yahinduye umuntu agapfira ibyaha byacu. Umunyabyaha iyo yakiriye agakiza yama agenda anezerewe, na cane cane imbere mu mutima. Mbega uwo munsi nshuti yanje woba urakira uwo munezero uzanwa n'agakiza? Namba utuzuye umunezero, nuze kuri Yesu Kristo araguha agakiza gatuma unezerwa. Kristo aganza mu bugingo bwawe, ntubura kunezerwa, kuko Kristo ari we nyishu y'ibikugora byose. Egome ntibisigura yuko uzokwama ugenda uratwenga,
canke ko atabibazo uzogira, ariko ivyizigiro vyo gutabarwa na Kristo bizogutera kugira umunezero. Umuntu abura umunezero igihe ubwiwe agomba kwiyobora mu bimushikira. Abantu baranezerewe rero bumvise icagezwe gishasha c'umwami Ahasuwerusi. Abayuda baciye bagira umunezero wuzuye. Twarangirije icigwa cacu giheruka mu gitabo ca Esiteri mu gihimba c'8 umurongo wa 17, naho hakaba havuga ngo maze mu gihugu cose no mu gisagara cose aho icagezwe c'umwami n'ivyo yashinze vyashika, abayuda baranezerwa, bagahimbagwa, bagatumirana, bakagira umunsi mukuru. Maze abantu benshi bo mu mahanga yo muri ico gihugu batora idini y'abayuda, kuko abayuda bari babateye ubwoba. Ngo abantu benshi kubwo gutinya abayuda baciye bahinduka nk'abayuda, bemera idini ryabo. Ni muri ubu buryo abayuda bashingiye intahe Imana mw'isi gusumba uko bahora. Ivyo rero turabishimira Imana kandi turabishimira n'abo bayuda. Mu cigwa cacu c'uno munsi turabona ingene abayuda bigwaniye nk'uko itegeko rishasha ryabivuga. Tubona ingene iyo minsi bivuniye ko abansi babo yahindutse intibagiranwa. Twongere tubone ubukuru bwa Moridekayi. Reka rero twumve uko vyagenze. Umunsi wo kwicwa kw'abayuda ugeze, ibintu vyaciye bihinduka. Umve nawe uko ijambo ry'Imana ribivuga muri iki gitabo ca Esiteri mu gihimba c'9 dusomye umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Haravuga ngo nuko mu kwezi kw'icumi kwitwa Adari, kw'igenekerezo ry'icumi ari wo munsi nyene icagezwe c'umwami n'itegeko ryiwe vyari bishitse ko bikorwa, ni wo munsi abansi b'abayuda baziga kubahagarara ku gakanu, ariko birahinduka. Abayuda baba aribo bahagarara ku gakanu abari babafitiye urwanko. Nuko abayuda bakoranira mu bisagara vyabo mu bihugu vyose umwami Ahasuwerusi aganza, ngo basomborotse abarondera kubayigiza, kandi nta muntu yashobora kubahagarara imbere, kuko bari baciye ivutu amahanga yose. Abayuda bari biteguye kwikingira, ariko rero icagezwe gishasha c'umwami cari casohotse kugira ngo kibakingire. Wibuke kandi ko Imana yari kumwe nabo, kandi yari kubashoboza kwikingira iyo bategwa ngo bicwe. Kira noneho ibintu vyari vyahindutse. Abakuru b'igihugu bari ku ruhande rw'abayuda. Dusomye mu gihimba c'9 c'iki gitabo ca Esiteri ku murongo wa 3 n'uwa 4, naho tubona ngo nuko abaganwa bose bo mu bihugu, ivyegera vy'umwami, abaganzi ibihugu n'abatwarira umwami batabara abayuda, kuko Moridekayi yari yabaciye ivutu. Uwo Moridekayi yari uhambaye mu rugo rw'umwami, kandi yari rurangiranwa mu bihugu vyose, kuko uwo mugabo Moridekayi yarushiriza kuba uwuhambaye. Moridekayi yari ashigikiwe n'abaganwa n'abandi bakozi b'umwami. Hamani yagomba guhonya abayuda yari yapfuye. Ubutegetsi bwari bwaciriye abayuda urubanza rwo gupfa, ubu naho nibwo buriko burabakingira. Nshuti yanje mugenzi, inganji y'Imana niyidukingira uwu munsi. Intumwa Pawulo niwe avuga mu ikete yandikiye Abaroma mu gihimba c'8 umurongo wa 33 n'uwa 34 ngo ninde azorega b'Imana yatoranije? Mbega n'Imana kandi ari batsindanishiriza? Ninde azobatsindisha? Mbega ni Kristo Yesu kandi ari we yapfuye? Ibi biruta yarazutse ari buryo bw'Imana, bitaye ko aradusengera. Reka rero turabe ingene Imana idutsindanishiriza. Ubwa mbere, Imana idutsindanishiriza kuko Kristo yarapfuye. Ubwa kabiri, Kristo yarazutse. Ubugira gatatu, Kristo ari buryo bw'Imana. Ubugira kane naho aradusengera. Ibi ni bituma ata muntu n'umwe ashobora gucira urubanza umukristo. Abari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzodutsinda. Ese ukuntu ari vyiza. Uwu munsi hari umuntu w'Imana azi ico wiyumvira, ingene umerewe. Kubw'ivyo aradusengera. Ibintu vyarahindutse rero ku banyabyaha. Mu ikete ryandikiwe Abaheburayo mu gihimba ca 4 kuva ku murongo wa 14 kugeza ku wa 16 tuhasoma ngo nuko ko dufise umuherezi mukuru akomeye
yaciye mu ijuru ni Yesu Kristo umwana w'Imana, tugumye gose ivyo twizera tukavyatura, kuko umuherezi mukuru dufise atari udashobora kubabarana natwe mu ntege nke zacu, ariko nuwageragejwe uburyo bwose nkatwe, yamara we nta caha yakoze. Nuko nitwegera intebe y'ubuntu dushize ubwoba, kugira ngo turonke ikigongwe, tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiye. Umukiza wacu Yesu Kristo yabanje kwankwa n'iyi si, yaracokowe bamuvuga ukutariko. Ariko rero mugenzi, naho bimeze gutyo, Yesu Kristo ni umuntu w'ubwiza, ni umwami w'abami, ni umunyarukundo. Uwundi munsi azogaruka ngaha ku isi, rero tukimurindiriye dukwiye kumupfukamira, tukamutazira kandi tukamusenga. Tubigize gutyo bizotugirira akamaro. Yesu azogenda atunezereza ku munsi, atunezerererwa kandi adutsindanishiriza, kandi akomeza kudusengera. Mbega uwo munsi nshuti yanje, uranezerererwa Kristo Yesu gusumba uko unezerererwa umwaka uheze, canke uwundi utanguye, canke wibuka isabukuru y'ivuka ryawe, canke y'ukurongora kwawe, canke kurongorwa? Nagomba kukubwira ngo jewe uwu munsi ndashima Imana ko nezerewe uwu munsi ku bwa Kristo. Fata rero nshuti yanje akanya wiyumvire icari kuba iyo abayuda bafata minenegwe ijambo ry'umwami, bakavuga bati ntitwizere icagezwe gishasha cavuye ku mwami, kuko tuzi ko umwami ari umwicanyi ataneza iva muri we. Bati kari we yasinye rya tegeko rya mbere, mbega aha ntariko aradusuka muri iri kete rigira kabiri? Iyo babigenza gutyo bakavuga bati kubw'ivyo tuzokora uko dushoboye twikingire, mbega vyari kuborohera ubutegetsi butari ku ruhande rwabo? Uko vyari kumera kose, nta handi bari bizeye ubukiriro atari mu ijambo ry'umwami Ahasuwerusi. Bari guhona. Abayuda rero bategerezwa kugira ukwizera mu cagezwe c'umwami, hanyuma bakakinezerererwa. Natwe nyene uyu munsi dukwiye kugira ukwizera, tukemera ijambo ry'Imana, aribwo butumwa bwiza canke inkuru nziza. Mu ikete rya mbere Pawulo yandikiye ab'Ikorinto mu gihimba ca 15 umurongo wa 3 n'uwa 4 hatubwira ubutumwa bw'Imana mu buryo bwumvikana. Ubwo butumwa buvuga ngo, kuko nabanje kubashikiriza ico nanje nahawe, yuko Kristo yapfiriye ibyaha vyacu, nk'uko ivyanditswe bivuga, agahambwa, akazuka ku munsi ugira gatatu, nk'uko ivyanditswe bivuga. Kwizera wa Yesu yatuzukiye rero niko kuduha agakiza, ntitukaronka kubw'ivyagezwe. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu gihimba ca mbere umurongo wa 12 hatubwira ngo, ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe. Uwo rero yakirwa ni Yesu Kristo. Intumbero nkuru y'ubutumwa bwiza Petero yasiguye ku munsi wa Pentekote kwari uguharigwa ibyaha biciye muri Kristo, nk'uko tubisoma mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa mu gihimba ca 2. Ubutumwa bwiza nibwo bukiza abantu uyu munsi. Igihe tudashize ukwizera kwacu kuri Kristo, nta vyizigiro dufise, nta mahoro nyakuri turonka. Ushobora kuba warahevye ingeso mbi, warahevye ibibi, ugenda gusenga, warabatijwe, uja ku meza y'umwami, ariko ata mahoro na makeya ufise. Inzira imwe yo kuronka amahoro n'umunezero nyavyo ni ugufata nka nkama ijambo ry'Imana ukaryizera, Kristo akaganza mu mutima wawe. Iyo abayuda bo mu gihe ca Esiteri na Moridekayi batizera icagezwe c'umwami Ahasuwerusi, ntibari kugira ivyizigiro vyo kubaho. Ariko bakiriye ijambo ry'umwami bagira umunezero udasanzwe. Mbega none ni kubera iki? Ukwizera bari bafise mu cagezwe c'umwami kwabazaniye ugukira. Tubandanije gusoma muri iki gitabo ca Esiteri mu gihimba c'9 ku murongo wa 20 tubona handitswe ngo, maze Moridekayi yandika ibyabaye, arungikira makete abayuda bose bari mu bihugu vyose umwami Ahasuwerusi aganza, abari hafi n'abari kure. Abantu benshi bafise ikibazo c'uwanditse iki gitabo ca Esiteri, ariko umurongo dusomye
uratubwira ko coba canditswe na Moridekayi. Iminsi yari yagenewe guhornya abayuda yahindutse umunsi mukuru ku bayuda. Dushishikaye gusoma ku murongo wa 26 n'uwa 27 muri iki gitabo ca Esiteri igihimba c'icenda, hatubwira ngo nico gituma iyo minsi bayita Purimu, bayitiriye Puri. Maze kubw'amajambo yose yo muri iryo kete n'ivyo biboneye ubwabo n'ivyababayeko, bituma abayuda bemeza ivy'iyo minsi yompi ko bazoyigira iminsi mikuru uko umwaka uheze mu gihe cayo gishinzwe nk'uko vyari vyanditswe. Babigira amasezerano ubwabo no ku ruvyaro rwabo n'abifatanije nabo bose ngo ntibizoshinguke. Muri iki gihe cacu umunsi mukuru wa Purimu uhimbazwa n'abayuda mu masinagogi yabo. Ni umunsi mukuru w'umunezero, kandi barangiza uwo munsi mukuru mu gusoma igitabo ca Esiteri. Bivugwa ko iyo bariko barasoma ico gitabu, ahanditse izina Hamani batahasoma baca bahasimba. Bishitse bakarisoma baca bavuga ngo iryo zina rirakavumwa canke ngo iryo zina riragakurwaho. Umunsi ukurikira baraye bahimbaje uwo munsi, baca bongera gukoranira hamwe ngo banezeregwe, kuko ari umunsi bibuka aho Imana yakize abayuda. Imana yari yasezeraniye Aburahamu nk'uko tubisoma mu gitabo c'Itanguriro mu gihimba ca 12 umurongo wa 3 ngo abazoguhezagira nzobahezagira, kandi uwuzokuvuma nzomuvuma. Abayuda rero bashinze ko iyo minsi yama yibukwa uko umwaka utashe, nk'uko tubisoma mu gihimba c'icenda c'igitabo ca Esiteri ku murongo wa 28. Reka dusome uwo murongo. Uratubwira ngo kandi bemeza yuko iyo minsi ikwiye kwama yibukwa no kugirwa mikuru uko ibihe by'urunganwe rwabo bizogenda bikurikirana mu muryango wose, mu gihugu cose no mu gisagara cose, kandi ngo iyo minsi ya Purimu ntizokugweho mu bayuda canke icibutso cayo ngo kizozimangane mu ruvyaro rwabo. Igitabo ca Esiteri kirangira kitubwira ubukuru bwa Moridekayi nk'uko tubisoma mu gihimba c'10. Reka rero dutangurire gusoma kuva ku murongo wa 1 gushika ku murongo wa 3 w'iki gihimba ca 10. Niwumve uko havuga ngo nuko umwami Ahasuwerusi atangisha ikori igihugu cose n'abo mu mazinga yo mu kiyaga, kandi ibikorwa byose yakoresheje ububasha bwiwe n'ubushobozi bwiwe, hamwe n'amajambo adondora neza ubukuru bwa Moridekayi, uburyo umwami yamushize hejuru. Mbega ntivyanditswe mu gitabo c'ivyo ku ngoma z'abami b'Ibumedi n'Ibuperesi? Kuko uwo muyuda Moridekayi waramurengeye yari umwami Ahasuwerusi gusa, kandi yari uhambaye mu bayuda, yashimwa nabi wabo uko bangana, kandi yamaronderera ubwoko bwabo ibyiza, akavuga ibihesha uruvyaro rwabo amahoro. Mugenzi wanje, erega wewe nanje dufise umukiza azozana amahoro nyakuri ngaha kw'isi. Mu gihe c'umunsi mukuru wa Purimu hari amasengesho 3 abayuda bavuga. Mw'isengesho rya mbere bashimira Yehova yabafashe nk'intungane. Mw'isengesho rya kabiri naho bashimira Imana ko yazigamye ba sekuruza babo. Mw'isengesho rigira 3 naryo ari naryo rya nyuma, bashima Imana ko yabazigamye ngo babeho banezerewe. Nshuti yanje mu Kristo uri kuranyumviriza, iyo dukoranye twibuka ko twakijijwe ngo ntidupfe rubi, twibuka guha Yesu Kristo ikibanza kimukwiye, kuko ari we soko y'agakiza kacu. Nk'aba Kristo rero tubona iby'imwemu mu munsi mukuru wa Pasika. Paulo avuga ngo niwe gakiza kacu. Mu munsi mukuru wa Purimu tubona ububasha bw'Imana uko irongora abantu bayo n'ingene iri hejuru ya byose kandi igenzura byose, nk'uko umwanditsi w'igitabo c'Imigani abivuga mu gihimba ciwe ca 16 umurongo wa 33. Tubona ngo utwo dupfindisha baduterera mu mpuzu zo mu gikiriza, ariko uko bigenda kose bigegwa n'Uhoraho. Imana rero niyizigama igihugu cayo c'Abisirayeli, izozigama ishengero ryayo,
kandi izozigama umwe wese mu biwe. Imana ifise ububasha bwo gukiza abaza kuri yo. Abakristo benshi ntibiga kugendana n'Imana mu gushira hamwe nayo no mu kumvira ijambo ry'Imana. Ivyo rero sivyo. Imana iradukunda kandi igabira ibyiza abahisemwo kuyikurikira. Imana igomba rero mugenzi kukurongora. Ico ukwiye gukora ni uko woyiyegereza bicitwa umunsi. Hari abatagomba kurongorwa nayo, kandi abo nibo bagenda bagwa mu rudubi. Hari abibaza ko bishoborera byose maze ntibasaba Imana kubafasha, bakaza kwibuka ko Imana bayikeneye bamaze gushika mu magorwa badashobora kuvamwo. Ariko nshuti yanje, nagomba ndakugira inama umunsi nguhitemwo Imana umwanya ukiriho. Erega hazogera igihe ubona ko atana kimwe wokwifasha, hanyuma uca utangura kuyitakambira uvuga ngo Mwami nkiza ndapfuye, nyereka inzira yawe. Niwemerera Imana ikurongore kugira ngo ikingire ubugingo bwawe hakiri kare. Aho niho woguma mu kugoromba ko Imana ikakunezerererwa, nawe nyene ukayinezerererwa. Nuko rero Imana iguhezagire niwaba uhisemwo kwemerera Imana kwiganza ubugingo bwawe. Reka turangize dusenga. Mana yacu y'urukundo kandi y'ukwizigirwa, ndagukengurukira cyane kari wewe ushitsa ibyo wasezeranye ku bantu bawe. Waratabaye abayuda ubahindurira ibihe, kandi natwe abanyabyaha twari twagenewe gupfa rubi waraduhinduriye ibihe igihe Yesu Kristo yapfira ku musaraba azira ibyaha byacu, ngo umwizera wese ntazopfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Ndasengeye rero ubu yareka arakurikira kino cigwa, akaba yumvise agomba kwakira Yesu ngo akire urwo rupfu. Umubabarire ibyaha byiwe, umukure mu gitabo cy'abo gupfa, umushire mu gitabo cy'abana b'Imana, azoraganwe na Kristo ubugingo budashira. Ndabisabye mu izina ry'Umwami n'Umukiza wacu Yesu Kristo. Amen. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr.org. Ushobora kumviriza ikiganiro cyo muri indwi canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ibyanditswe kugira ngo wumve ibiri muri ico gice cy'ibyanditswe byera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri iyi telefone yo mu biro. Inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi. Canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Udusanga kandi kuri WhatsApp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.